sur Limo TV. Nous essayons de mettre en évidence les gens qui travaillent fort, les gens qui se démarquent là où ils sont, surtout les gens qui sont partis à l'étranger. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un musicien important du Burundi, qui est un grand compositeur. Il s'appelle Evode Ntahonankwa. Il est connu au Burundi depuis les années passées. Et il est très fort, il est connu surtout pour sa composition très complexe en langue kirundi. C'est pour cela que cette émission sera en kirundi, pour que je puisse au moins comprendre quelque chose, parce que son kirundi est très fort. Bienvenue Evode. Oui, salut tout le monde. Nuko rero karibu muri studio Limo TV yerekana abantu bariko barakora ibikora inka comme on dit, ukaba urimwo. Nagira nkubaze utwidondore gatonya muzoba mukoze. Urakoze ntabwo yo gushimira kuri uyu mwanya wampaye kugira ngo nshobore kuganira na mwebwe nongere nganire n'abanyumviriza n'abankumbuye bataha imperuka. Hariho abantu bashobora kuba bahora bibaza bati Evode aracariho canke aracacuraranga canke aracakora ibintu n'ibindi. Uno munsi ndagushimiye ko ndonse uyu mwanya wo gushobora kugira icyo nivuze ko je izina ryanje nk'uko babivuze nitwa Evode Ntahonankwa, hanyuma nkaba ndi Umurundi, hanyuma nkaba mba ngaha muri Hollande. Ndubatse mfise abana babiri, umwana w'umuhungu n'umukobwa. Umuhungu w'imyaka agira kwize 12 n'umukobwa w'imyaka 10. Hanyuma mba ngaha muri Hollande, niho mbandaniriza amakariyeri musicale. Okay, murakoze. Tutarandiriye nagira nkubaze, urabona iyo tuje muri bihugu bisa nuko tuba turi dutanga ibintu byose ku busa. Nkaba nzi yuko wari umuntu ukunda umuziki, wari umuntu ukunda ibikorwa. Wombwira ingene wafatanije ibikorwa by'umuryango, ibikorwa byo kwiyintegra mu gihugu kugira ushobore kubandanya, kuko nabonye yuko ahantu wari kuri podium abantu bariko barakurorera ibintu biryoshe bisa neza. Nibyo nagomba kukubaza ingene ubigenze. Nk'uko bivuze, umwuga wo kuririmba ni ikintu cyoroshe kugira ngo ushobore kugikoresha mu kugira ngo ugire kimwe twita integration. Nanje niko byanyoroheye, si bindi ni bagize icyo navuga apele, barahamagara bati umuntu yoba ashoboye kugira ikintu yanditse, baduha teme dushobora kwandika. Ico gihe teme bari baduha yari paradis. Okay. Mugabo twebwe ngaha aye mvuga urundi rurimi bacita paradise. Okay, nk'icyongereza gatonya. Hanyuma njako rero ndakompoza, baraduhamagara muri audition. Ndagenda ndakompoza, ntwara uducurarangisha, bavuga bati twara uducurarangisha ushoboye kuvuza. Ndegeranye utwo nshoboye kuvuza. Icyo gihe ndibuka nari natwaye clarinette, ntwara gitari. Okay. Yego natwaye clarinette n'igitari. Hanyuma ntwara composition, ndabasigurira ico nashatse kuvuga. Iyo ndirimbo ni c'est paradis. Okay. Navuga ijerekeye les enfants de la rue, abana bo mwibarabara, ukuntu babayeho nabi, kandi yuko bahura n'ingorane zivuye kuri twebwe canke bivuye ku ntambara canke bivuye ku bindi byinshi. Ivyo nivyo nagerageje kwegeranya mu vyandiko byose, hanyuma barayikenguruka. Ndahava ntumigwa kuja gucuraranga kuri podium. Ico gihe yari television, ndavyibuka en direct. Niyo narose iteka ryo gushobora gucuranga imbere y'abantu. Hanyuma guhera ngaho utangura gutera imbere kubera bamaze kukubona. Ego oya gutera imbere koko nari nsanzwe ngerageza aho mu gisagara mbaye, naho oye nuwabimbariye kubera yarasanzwe azi ko ncuraranga. Umwuga sinigeze mpagarika. Okay. None wobwira abandi batwumviriza, kuko haraho dushika ngaha ibyo twara dukora tugasa n'ubishize iruhande kugira dutangure dukore ibisanzwe bikorwa hano, mugabo ugasanga umuntu ategerezwa no kwamari aho yarari mu bikorwa yarimo.
ikibazo canje nagomba nkubaze ahanini nsubiramwo wabigenjeje gute wobwira gute abandi wobankuraja gute kugira ico rico cose bakora aho bari hose bashiremo ingufu icyo nobankuraja ko nuko ururimi ufise ni ukuvuga ikaramu ufise icyo wanditse cyose kwama wiyumvira ngo ino mu mahanga uzananya karanga usanganywe n'ibintu bibanezereza kuko ni yindi culture ni kandi karanga badasanganywe bakwakira kuruta uko uje gushaka kwerekana yuko uvuga no kuvuga nka style zabo ibyo ino by'amastile n'ibiki barabimenyereye n'ivyabo no kuvuga uzananye iyindi culture cyangwa uzanye iyindi mvuzo cyangwa ukundi kuntu ko kuririmba baravyakira kuruta no kuvuga notanga courage ku bantu surtout abajene yuko bo tokwibagira ikirundi kandi batokwibagira akaranga kacu ahari haba mu mahanga turamaze kubona yuko byakigwa kuruta ukurondera uburanga bw'ahandi nuko rero nibaza yuko Evode nkuko bivuze ari ukuguma abo turi naho tuba turi mu bihugu turafise aho twaje tuva turafise uko tuba tumeze nibaza ko ari avantage yuko ubura ahandi uteza kwiga ibindi bintu n'ivyo wazanye utora vyiza ufise bibi ukavyihoza hama nawe ukaraba vyiza bafise byose ugashira hamwe hama nk'abana bacu bakazushura kuronka indero ihagaze neza kubera tuba dufise avantage yuko tugira ibintu novuga nti culture zibiri tutarandiriye nagira ngushimire hama mugabo nashaka utugirire akapela gatonya ku ndirimbo yose wumva wifuza murakoze ndahewe ushobora kumpropoza hari indirimbo yari ikomeye indirimbo yiwanje canke indirimbo y'umuntu asanzwe canke yiwawe hama utubwire gatonya ico washatse kuvuga nka yindi uvuga ngo nari mwishamba rya Nyungwe naho ko bagapande gato hama utubwire ico washatse kuvuga ko bisa nibigoye kumva oya reka iyo mbona hariyo bamaze imisi bambaza n'abandi bambajije ngira ndabagusigurira ni indirimbo bita nyegera ntite wumve also passe normal ibintu byose nandika byose byerekeye ubuzima urukundo kandi byerekeye ndivuga nyegera ntite wumve nzokujana jewe viens me voir Mireille viens me voir toujours mvuga jewe ahanini akenshi mvuga ubuzima bunyerekeye je ngero mvuga ubuzima bwo kwisi icyo ntatoye nicyo ntabonye icyo ntaravye nicyo ntashatse icyo ntarabutswe nicyo ntahinyuye icyo ntayaze nicyo ntashatse ndashaka kuvuga yuko ibintu biravye byitondeye ukabiraba urashobora kubitahura ni kuvuga iyo gihe ndavye nkavunira ko rumwe no kuvuga ko ntashimye l'histoire ibintu byose by'ubuzima bwo kwisi ubyitegereje ukabiraba urashobora kubitahura hanyuma rero nca mvuga nti ubuzima bw'isi bumeze nk'iki la saison sèche yikiza umuco ucitse kwicira igiti akacikiza gupanga cyangwa umuhoro cyangwa imbezi iki naryo c'est la saison sèche yikiza ino twebwe serete yikiza umuco ucitse rikatikiza ibitutu ni ukuvuga ko hanyuma rishwara amashurwe rigasiga amahwa menshi iyo ikintu kije la histoire ukuntu ushaka kuvuga ndi contre la globalisation n'amour iyo ikintu kije globalisation n'a jamais été valable mu bintu byose ibyo rero histoire imeze gute n'abantu qui se passe on était à l'école kw'ishure hanyuma nk'abakope bagendana ari babiri hanyuma n'abakopine babiri bakundanye ndahura hanyuma jewe dufate wewe na jewe twaba turabagenzi dufite abakopine bagendana hanyuma wewe ukabura umufotifu uyo mukopine wakaca avuga ati ko mugendana na naka na wewe ntaco uzomarira ntaco uzovamwo ukaca ugomba ukaca ubivamwo ukanyanga rero nje mvuga nti niho mvuga nti umuntu arasa n'ubundi ari ku mico simwe vuga nkatanga uburorero k'imontre combien la globalisation n'est pas toujours valable nkavuga nti umwana waha je mbona ko atari we waho
urashobora kuba ufise abana 2 3 4 5 basangiye mama na papa mugabo hakavamwe umwe akabamwe ikigaba kandi basangiye papa na mama no kuvuga nta mpamvu nimwe wovuga ngo none ngo tugendana nawe ngo nzoca kora ikibi. Evode bitwoheza reka turangirize ngaho mugabo ico no kuramo cyangwa nundi kuramo nuko mu buzima tutoglobaliza umuntu wese abizuko ameze ari unique mugani nziza ko umuntu abona iciza iyo ushatse kubona ikiura kibona ikintu cyose ukiravira ashobora kukibona nkuko bivuga no kuvuga ko byo babyiza dukurikije indirimbo Evode tukaraba umuntu icamaze kuko umuntu ashatse kubona ikibiyo kibona bigwibwa benshi bibwirwa benshi bikumva bene byo. Urakoze Evode, Imana ibane nawe hama nibaza ko nitwagukoma ishwasho uzosubira ukatwitaba n'ukuri ko Imana ndanezerewe Imana ibihezagire aho uri hose murakoze anu revoir. Nanjye ndabashimiye, merci beaucoup, bye bye. Nasoromi mkija umujishi w'indava najishi gisenge none umuti w'impanga suwimbiri bindwi umuntu arasa n'ubundi ariko imico simwe mu migenzo y'iwacu dukomeza imico